Twongeye kubaha ikaze bakunzi b'iratiro magazine muri ca kiganiro musanzwe mukunda cyane amagara. Kuno musi uri hejuru tuza kubayagira kuvyerekeye indwara y'intandara. Muri kumwe na Jean Olipias Ndayikeze. Uyu musi tubayagira kuvyerekeye indwara y'intandara. Mwomenya ko igenekerezo rya munani ruhuhuma uko umwaka utashe ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'intandara. Intandara ni ingorane zirangwa no kudakora neza kw'imitsi yo mu bwonko, ivyo bigatera ihungabana. Intandara zishobora guterwa n'indwara zishingiye ku ruhanahane canke uruhererekane rw'uturemangingo fatizo maladie génétique ruhanahanwa ibisekuru ku bindi mu muryango, canke iyononekara ry'ubwonko bitewe nk'akarorero kw'ihohoterwa umuntu yakorewe canke impanuka ry'itembera ry'amaraso mu bwonko, abenshi twita AVC, accident vasculaire cérébral. Mu gihe c'ihungabana umurwayi yerekana yitwara ku kuntu kutamenyerewe, rimwe na rimwe agatakaza ubwenge n'ubushobozi bwo kwitahura. Hari ibimenyetso bimwe bimwe mu gihe aba yafashwe n'ibihe bitoroshe vya crise. Mu gihe ca crise umurwayi yerekana uburuhe be no gucika intege umubiri wose, ukudadarara kw'imitsi no kujugumira. Yerekana kandi guhungabana akita hasi, akagira ubwoba bwinshi, umutima ugatera n'ingoga, agahemagirika, umutwe ukameneka, araba pararize umwanya muto inyuma ya crise canke agasinzira. Ibikorwa vyihutirwa umuntu yomukorera mu gihe ari muri crise ni kurinda umutwe wiwe kandi ugakuraho ibintu byose bishobora kumutera isanganya nko kumucumita hafi yiwe. Ntumunyiganyize, ntihagire ikintu na kimwe ushira mu kanwa kiwe. Mu gihe yambara amarori yamwambure, mera nk'ufungura impuzu yambaye, mushire ku ruhande rutekanye mu buryo bwisanzuye akimara guheza guhungabana. Raba mu madokima yiwe niba harimo impapuro zigaragaza impanuro zo kwa muganga. Andika umwanya ihungabana ryamaze, wongere ugumane nawe gushika amaze gutekana. Hari igihe biba nkenerwa ko umuntu yitabaza ubutabazi agahamagara abomufasha. Ni mu gihe ihungabana rimaze iminota irenga 5 ribandanya. Mu gihe ubwo nyene haciye haduka ihungabana rya kabiri. Mu gihe nyene gufatwa yakomeretse. Mu gihe umurwayi biboneka ko atamerewe neza. Uko tubisanga ku rubuga rw'ikinyamakuru Mayo Clinic, intandara mu bisanzwe ziravurwa hakoreshejwe imiti, ubundi n'ibagwa rirakora. Umurwayi rero yo kwirinda gukora ibintu vyotuma crise yaduka nko kunywa inzoga canke ibindi biyayuramutwe, canke kuguma araba umwanya munini ivyuma birasa umuco mu maso, nko gukina udukino twa jeux video canke kuraba TV na telefone akarenza. Muri bihugu vyacu vyo mu karere, abantu benshi bakunze kwihenda bitiranya indwara y'intandara ukutariko. Bamwe uzokumva bavuga bati ni indwara ngo iva ku myuka mibi canke uburozi ndetse n'amademo, ikanamba sivyo. Mu vy'ukuri intandara zishobora guterwa n'amakemwa ya genetique canke kononekera k'ubwonko kubera ukwandura canke guhamuka. Ivyo bishobora kuba imbere canke inyuma y'ivuka ry'umuntu. Abandi uzokumva bavuka ko ari indwara yandukira. Vyo sivyo, ntiyandukira habe namba. Amate canke umukoyo w'umurwayi w'intandara ntibishobora gukwiragiza iyo ndwara. Abandi intandara zifata abana gusa. Intandara zishobora gufata uwo ari we wese. Abandi indwara igira ingaruka mu vy'ubwenge habe namba. Pythagore, Isaac Newton ndetse na Beethoven bari bagwaye intandara. Abandi ngo intandara ntizivugwa. Intandara ziravugwa n'imiti yabigenewe neza cyane. Mwakoze cyane mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro. Ntimwibagire kubandanya mugira subscribe kuri chaîne yacu ya YouTube Iratiro Magazine.